Inshuti bagenzi mudukurikirana uko bukeye uko bwije kuri Agos TV, reka tubaramutse twongere tubahe ikaze gukurikirana ikiganiro The Chat. Nkuko mumaze kubibona ni Kome Hatungimana ngiye kukiremesha, ndabaha ikaze kandi. Muti uno munsi ugiye kutiyagira gute? Abantu benshi murakunze kuvyumva canke murabibona, hariho ikintu tugiye kuvugana ko bamwe bita gupariya bitije ururimi rw'ifaransa, abacita ku betting bitije ururimi rw'icongereza, abacita gukina tombora, hari n'abacita gukina urusimbi, umwe wese bivanye nuko acumva. Ico nico tugiye kuyaga ko muri kino kiganiro, ndi kumwe n'umutumire ngaha muraza mwamaze kumubona, ariko imbere yuko tuduga kwijambo ndamusabe abidondore hanyuma turaza kubandanya. Ikaze n'ijyanye muri studio za Agos TV. Murakoze nitwa Ndayirukiye Benoit, murakoze kudutumira muri Agos TV. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego tutarandiriye tugomba tugende ngaha kuri kino kibazo aho twovuga tuti bega ibyo gukina urusimbi gucaye gupariya nkuko bamwe bagenda babivuga bivanye n'uturere baba bahagazemwo. Mwebwe mu bihaye insiguro iyihe murabizi muravyumva aho mubaye? Ego turabyumva turabizi, siguro tuyiha hamwe n'ubwo rukino ni gutombora, gukina tombora. Ego mbega mwebwe urwo rukino mwararubonye murarukina canke namwe mugumva aho baruvuga canke mukabona murenganya mukabona bariko bararukina? Turaruzi twararubonye, ariko sinovuga ko twarukinye. Ego kuko umunsi umwe nagiye gukina, sinari ngiye mu ntumbero nyene yo kubigira umwuga. Ariko warahonyoje ikirenge umunsi umwe? Umunsi uyu narahonyoje ikirenge. Ego mbega tuhereye ngaho nyene wewe uwo munsi ugenda hari ico wakuyeyo? Oya, ntacyo nakuyeyo kabisa. Agafaranga kawe kapotereye uti ndatanye n'ikigatsuzo? Karaguyeyo, uretse ko katari na kanini. Karaguyeyo, ariko sintikambabaje kuko objectif yanje yari yamaze kubana. Mbega cyane bajya abantu bagenda bakina rujya rukino, turabonamwo umugwi munini yawugwaruka nibo usanga bihutira mwe nazijya nkino. Ni igiki wotubwira muri make gituma bajya abantu bashiduka bavuga ati reka tugende gukina rujya rukino? Igituma bamwe n'abandi bagenda, novuga ko biri nko mu buryo bubiri. Ego ariko umugwi w'abantu munini bagendayo kumbure bagiye kuraba ko ari ico bashobora kuronka. Bitandukanye na bya bindi vyakujane wewe? Ego bitandukanye na bijya cyane kuko je nagiye gusumusa ko ndaye ibintu babikora gute bikorwa gute. Mugabo hariho n'ubundi mugwi rero kumbe nibazo utobugwiriye hano mu gihugu iwacu, aho abantu bagenda batagiye kurondera yico bakurayo, ahubwo bagiye nko kwinezeza dufata. Ibyo sinibaza ariko ko bigwiriye hano onye mu gihugu cy'iwacu. Ariko hariho umuntu yoja kwinezereza guta amafaranga yiwe. Reka je ndayifata mu gihe ukinye nturonke ugashiramo amafaranga yawe hanyuma bigaherera aho nyene. Je ndayifata nko guta amafaranga. Hari umuntu yo ronka umunezero mu guta amafaranga? Reka burya iyo ufise udufaranga uyumvira byinshi. Uyumvira byinshi, ibikunezeza biratandukana. No kwiyumvira rero kuja kubetinga gushira yayo mafaranga, ubwe nuvuga uti nkomba ntaco bintwaye, nunguka ntaco bintwaye, ni kugira ngo nihorashe mu mutwe ninezeze gusa tu. Mbo dufatire kuri urya mugwi wavuze uti bagenda barondera akantu bashobora gukurayo, nko kuhava kaza kakabateza imbere mu migambi yabo ariko baragira. Mbega uriko uraraba wewe mu kibano canke abo umaze kumva bashobora kuba harimo n'abagenzi bakina mwe n'abijya bintu canke abo mubana, neza na neza ubona hari ikigenda bararonka abifuza? Kuba baronka canke bataronka byisi ndabimenya, kimwe gusa mbona bagendayo kenshi kandi bisubiriza. Kandi nkuko ndabibona ababikora si benshi babiheba byoroshe. Bisigura yuko harimo n'abashobora kuba baronka. Rega
hashobora kuba harimo n'umugenzi, nta n'umugenzi araguhamagara ati ngo ndaguha agacupa ca kintu cavyaye umusaruro. Kabisa biragoye. Biragoye kuko niyo muriko muraganira n'uwo muntu aba abikora, nawe nyine agenda atari siri yuko agiye kuronka, wumvise n'imvugo bakoresha, ngiye kurya umuzungu, yanamuriye, yandiye, urumva ko nawe nyine agenda atari siri, abazi yuko soit araronka canke arabura. Kuba rero aronka kumbure ngira ngo babigira ibanga, kandi no kubura kenshi barakunda kubigira ibanga. Ni ukuvuga bikamenya bajyanye bajyanye bari mu mukino. Mbega nk'iyo mvugo y'ukurya umuzungu namba umaze kuyumva, usigurira abariko baradukurikirana ico nk'aho uwo muntu aba ashatse kuvuga? Avuze ko yari y'umuzungu ni mu gihe aba yakinya akaronka, hani mu gihe aba yakinya akaronka, iyo yabuze naho urumva aba yariwe nyene, nuko nyene biba bimeze. None uwo muzungu aba ariko aravugwa ni nyene rurya rukino canke isanzwe ari imvugo imenyerewe muri rurya rukino nyene? Novuga ko ni imvugo ngira ngo y'umwuga wabo, kuko ababikoresha bose aba patron babijya ibintu bya betting si abazungu bose. Kimwe gusa baramaze kumenya yuko abazungu nibo ari bafise amahera, iyo bayabariye rero bakumva nyine yuko ari nk'ubuhizi kuri bo ashoboye kurya umuzungu. Mbega nk'ubu wewe ubiraba nawe uravuga yuko wabiciyemo umunsi umwe hanyuma urabihagarika bivanye nuko intumbero yiwawe atari iyo kubandanya, ariko urabona hari abantu baguma birukanga hirya no hino barondeza, hariho n'abandi bavuga bati kumbure noronka udufaranga nanje njana hajya ahantu notangura gukina. Wewe ubiraba uko wabibonye n'ingene ubona bibandanya bitera bigwira canke bitera imbere, hari umuntu wohanura kubandanya akina mwene rurya rukino nkawe? Oya, nta muntu nohanura gukina rurya rukino, kuko rurya rukino rurisumbi cane ara chance y'umuntu. Yego. N'umunsi uragenda ukabura canke ukaronka, kuvuga yuko wewe uronse hariho uwundi yabuze, kandi nawe ubuze nawe hari uwundi yaronse. Bitandukanye rero cane n'umuntu yofata udufaranga twiwe akatujana mu kintu gishobora gufasha societe ku mpande zibiri. Ego ndavuga nk'akarorero, nk'umuntu yobavuga ati bon reka mfate n'amafaranga ko ndayaronse gende nirangurire ibitoki ruguru, hanyuma nze ndabidandaze, je nzoronka amafaranga, hanyuma ubinguriye nawe azoronka igitoki. Umva biratandukanye na wa wundi rero ushira amafaranga kubera yagize amayeri canke yagize chance yo kuyakurya agaca yagovya ugasigara wera. Urumva ko bitandukanye cyane, nta muntu rero nohanura gutwara udufaranga twiwe muri mwana bijya mwana n'izijya nkino. Iyo mpanuro yawe none usanga ifashe cyane kuri bajye abantu babigize umwuga. Rega no munsi nibaza ko hari abantu ari hajya arindiriye yuko yumva canke aronka udufaranga kugira agende, kuko nubwo bivuga uko nibaza ko iyo bija hose nta bintu bihurumbirwa nka kurya avyo babibuze ico bisigira abantu, nubwo bo ari baki hari abaronka. Uno munsi usanga insiguro yawe woyiha umuntu yamaze gufata mu ntoki canke akihebera rurya rukino? Ngaho onye ndabivuze uko nivyo harimo abategezwa kungwanya, kuko uvuze ababigize umwuga twumva abantu babiri, hari ababigize umwuga wo kubikina, hari n'abagize umwuga wo kubikinisha. Yego. Urumva rero kuri izo mpande zibiri ntaburamwo uwo ngwanya. Nk'umuntu yakishiriyeho avuga ati nzoza ndironkera agafaranga, siniyumvira yuko yohava nyumva neza. Mugabo je nk'umuntu aza gukina akina ashiramo udufaranga twiwe, sinibaza vraiment ko nomuhanura. Iyo mpanuro ahubwo yifata nkama cyane bajya abantu bene gushiraho rurya rukino, biravugwa cyane ko ari umenga bo wabunguka gusumba bene gukina. Niko biri haje? Ego niko biri. Niko biri kuko usuye kuraba bajya abantu babikinisha baba bafatiye ku tuntu natwo nyene babone ku bintu nabo nyene babona yuko ari ibintu bitegezwa gushika gake.
ibintu bitegezwa gushika gake sinzi ko notanga nk'akarorero nk'abantu babishize muri mu bintu bijanye na bijya bintu vya football canke mu nkino wewe ukaba uzi yuko umupira udundira aha canke ukadundira hariya urumva kugira ngo wa muntu azogire chance yo kumenya ati umupira udundire mu igori ry'uyu mugwi canke ntudundireyo urumva ko ari ibintu bishika gake muri ico gihe rero nabo nyene bafatira kuri utwo tuntu mwene utwo nyene kandi bakaraba no mu bintu abantu baba bakunze cyane guparticipamo barabe ahantu hakoranira imigwi y'abantu mininiya kujya avuga ati hajya iyo mwumva sinzobura abahomba nanje nkunguka. Turiko turaraba abantu ba betinga ni cyane nko mu nkino z'imipira y'amaguru usanga ari babandi bagenda bashikira imigwi akavuga ati no mugwi nka Real Madrid ni watsinda ugakina na FC Barcelona ugatsinda nkaba nashize kwihumbi 100 kumbure ndaza kuronka ati rero ugasanga bariko barakina muri mwe niyo ntumbero kumbure harabaho ku ruhande kuryoherwa mu gihe umugwi yahaye nawe wagize aho ushika nawe akaronka kurundi ruhande akababara kubera akasanze uko yaravyiteze atari ko bigenze we hajya usanga uvuga kwiki woreka gupariya mugabo agagenda agashikira umugwi hanyuma agashikira utsinze atiri waravuga ati uno mugwi ni wowe wanje usanga bimeze gutyo nkuko nye bimeze uko nca numva ko hariho kwitiranya gupariya no gushigikira umugwi cyangwa gufana umugwi burya nanjye nafise umugwi nshigikiye kandi nkunda fana mugabo betting ntayongira kubera yuko nimba jewe ndiko nkunda FC Barcelona canke nawe ugakunda Real Madrid hanyuma nkaca mvuga nti kuno musi izo equipe zibiza gukina reka kubera nkunda Real Madrid ngende nshire kuri Real Madrid ahonye ntuza gushirako ngo nuko ukunda Real Madrid ahubwo waza gushirako kubera yuko uzi ko Real Madrid iza gutsinda FC Barcelona uko sinibaza yuko najye amafaranga uza gushirako hari ikintu kininiya acaza gufasha Real Madrid ko niyo vyoba bibasi nibaza ko biba mu buryo buri direct oya ego cyane kumbure nk'ubu wewe ku ruhande rw'iwawe turiko turavuga kuri bijanye no kubetinga imbere yuko dusozera kumbure n'ikiganiro hari nk'ubu wewe wabibonye canke uvyumva ingene bigenda wo tubwira muri makeyi nk'ingaruka mbi zo gukina rujya rukino n'izi ingaruka mbi ni nyinshi nko ku bantu bagenda gukina babigize umwuga urasanga yuko umuntu nk'akarorero nk'ubu nye mwabivuze tugitangura usanga rugwaruka ni rwagwaruka nabwo nyene rutaragira ico gwimariye rutararonka amafaranga rushobora kuza ruraja gusheta rushirako muri ico gihe rero usanga biriko birabatera ubukene cyane no mu bantu nyene usanga bakuze hari abantu bakuze babikina sugwaruka bwonye nabo nyene birabatera ubukene mu miryango ugasanga uno munsi aragira atwaye 100,000 agashirayo zigaherera yuko izo 100,000 zari gufasha ikindi kintu mu muryango ugasanga haradutse amakonfli hagati mu muryango abana bakabura ico barya bakabura ikaye bakabura iki bumva ingaruka mbi ziguma ari nyinshi cyane ikindi naco y'ubukene bumaze kuba bwinshi haduka n'ibindi bintu n'indi mico ayandi mafe sociologique amafe sociale ushobora kubona yitamwo ukabona nk'abantu bariyahura barimanika ugasanga ibyo byose biriko birava kubera iki yuko zikabimurikiza yuko uwo muntu yagiye gufata ubutunzi bwiwe yari afise ukoresheje mu bindi bikazana umusaruro bitwara mu bintu byo gukina urusimbi canke iki muri ico gihe rero usanga ingaruka mbi zibaye nyinshi cyane ikindi naco gituma haba ingaruka nuko abantu babikina ntivyoroshe ko babiheba biguma bisubiriza no munsi aguma azi ngo ashobora gutsinda n'umunsi ndatsinda reka ngenda amashance yontwengera uno munsi ukazusanga nawe nyene nta musaruro yarabikuramwo ahubwo ariko araherezayo twa dufaranga twiwe agahemuka atanicaronseyo
usanga rero ni ibintu biriko biratuma abantu bagira ibibazo bitandukanye muri sosiyete. Kumbure izo zari ingaruka mbi, ariko ku basanzwe bakina rujya rukino canke ku bafise ivyizere biyumvira bati ejo canke hirya ejo nabonye naka yararose nanje nzotangura nkine nanje kumbure ndabingene bigenda kuri abo no kuri barya nyene bamaze twokwita aba professionnel bavyo, nakahe kagohe ubavunira imbere yuko dusozera ikiganiro? Akagohe ni kamwe, barakwiye kuraba nimba ari ikintu baba bazanye muri sosiyete mu kibano, bakaraba yuko bariko barakora ikintu coba kije gufasha impande zose, kuko igihe cose wewe uzoronka ikintu ari uko uwundi nawe abuze, hategerezwa kwama hariho ingorane mu kibano. Nshuti bagenzi, mwariko muradukurikirana kuri Argos TV muri kino kiganiro The Chat. Nkuko mugiye muvyumva, twari kumwe n'umutumire Benoit, aho yagiye aduha insiguro, aranatubwira ku bintu bijanye n'ibi twumva vyitwa gukina urusimbi canke gupariya nkuko bamwe babivuga. Aratubwiye ukuntu nawene yoba yaraciyemwo akabona ingene ibikorerwayo, hanyuma imbere yo gufata ingingo yo kutabisubiramwo, kumbure yanatubwiye yuko atari nayo ntumbero yaragiye kuraba ibikorerwa hajya ahantu. Mu Kirundi rero barakunda kubivuga bati bigirwa benshi bikumva benevyo. Kumbure zino mpanuro ziwe canke bino vyiyumvira atanze muri kino kiganiro ntibiza kubura ico bisigira wewe canke uriya bihaye ihangiro y'ukuronderera muri rujya rukino, canke nawe uvuga uti ejo canke hirya ejo nzosubira ngende kuronderera muri rujya rukino. Kumbure birashobora gushika nkuko yabivuze ngo Imana ikantwengera. Rero aha niho kino kiganiro kirangiriye. Tubashimire cyane kuba mwadukurikiranye, ariko imbere yo kurangiza tumushimire kuba yitavye kino kiganiro. Mwakoze cyane ko mwadutumiye. Turizera ko n'undi munsi tuguhamagaye wo twitaba. Ndahari kabisa. Yego. Nikome Hatungimana nindemeshe kino kiganiro. Tubasezere tubifuriza kuroranirwa ngaho mu banyu no mu vyanyu naho utaha.